Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BM4 Plus mu nkundire ndabaramutse ndanabaye n'ikaze mwa kino kiganiro cacu caka gatondo k'igenekerezo rya gatandatu ukwezi n'ukwa gatanu uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Reka ntangure nifuriza ibikorwa vyiza abagira baje ku mirimo igiye itandukanye, abenshi ndazi ko bavyutse n'abandi bacisuganya kugira ngo bavyuke baje mu mirimo itandukanye. Amakuru no munsi mwa gatondo tubazinduraniye novuga ko ari kiyago umuntu wese akwiye gutora agatebe akagikurikirana narirya hari abantu benshi badusavye cyane bene bino biyago. Tutarandiriye hari abanyamahanga ndetse n'abarundi b'ibipfamutima bakomeza kwandagaza Uburundi rimwe na rimwe bavuga yuko Uburundi atamutekano bufise ndetse n'ababurimwo ata demokrasi bafise. Ibi rero biri mu vyo tuza kuyaga ndetse novuga yuko biza guhinyuzwa mu buryo bweruye, kuko ubu tuvugana hari impunzi Uburundi bukomeza kwakira, zabiza abakongomani murabizi ndetse n'abanyarwanda bariko barakomeza guhungira mu iki gihugu cacu ciza cyo Burundi. Tuvuye ngaho turaza kuyaga ibindi vyinshi, ndetse kiretse abanyamahanga bariko barahungira mu gihugu cy'u Burundi hariho n'abarundi bari basanzwe mu buhungiro mu bihugu bigiye bitandukanye, nabo bariko baratahuka mu gihugu cabo c'amavuko. Ibi bintu novuga yuko abantu benshi batariko barabitahura narirya babamenyereye babandi babatera ubwoba canke bavuga yamuhe na cyane mu kuvuga nabi igihugu cy'u Burundi. Ibi navyo turaje tugira ngo umusesanguza dufashe tubisesangure mu buryo bwimbitse kabisa, mu buryo bukwiye. Rero ntari kure yanje mugaye mbere yuko ndamuha ikaze na karibu mu nkundire manze shimire ivyimva mutima mwebwe mwese tubana mu biganiro bica ngaha kuri BM4 Plus, na cyane babandi basiga ubutumwa bwabo kabisa, ibitekerezo vyabo tukabibona, aho ubona yuko bafata umwanya muremure kugira ngo bashobore gushikiriza uko nabo bumva ibintu. Nawe wese udukurikiranye no kubwira yuko utogwitinya, ushobora gufata umwanya ukarungika ubutumwa bwawe haba muri commentaire cyangwa ukatwandikira kuri ino nimero mubona hano kuri telefone zanyu cyangwa kuri televiziyo zanyu. Nuko mu nkunde rero umusesanguzi wacu ndamuramutse ndamuhe n'ikaze mu kino kiganiro cacu. Bwana musesanguzi ndakuramukije ndakwifuriza n'agatondo keza. Maramutse neza bwana journaliste, nizere ko waraye impore cyane gose. Je ndashima Imana nabonye buca nca ndakubita igisabisho kuko vyose ari Imana ibikora. Reka ndamutse n'abadukurikirana aho bari hose, nizere ko nabo baramutse impore, na cyane mpepore abene wacu bakongomani bari mu ntambara imaze igihe ibabuza amahoro, aho bamana intekera ku mutwe, ariko tubizeze yuko atamvura idahita igihe nicagera Imana izobakurako izi ntambara, kuko ntabwo ari uwo mugabane bagabanye, sivyo baremewe. Ya bwana journaliste, nkuko wabivuze, hariho abarundi benshi bari inyuma y'igihugu, wanashaka aho bari n'abari mu gihugu mugabo batigera bagira iciza na kimwe babona ku gihugu. Hariho kubona no kuvuga, no kuvuga ikintu cyose kibaye mu gihugu bobo bakibonamwo ikibi. Aba rero biragoye yuko bashobora no kuba bovuga neza igihugu cacu cyane gose. Niyo mpamvu aba bantu kenshi nkunda kubagereranya n'abakonvoyeri. Urabona umukonvoyeri aragukoka ati iyi modoka igiye mu Kamenge na Karorero, ingo igiye mu Kamenge turagusize habura umwe
habura umwe canke babiri nawe akishiramwo hama ya modoka yuzura ukamuhiga ukamubura ikagenda ni ukuvuga akazi kiwe aguma hajya muri parikingi akoka gusa ahamagara abantu kuja Kamenge kuja hehe rero n'aba bantu batigera bavuga neza batigera babona iciza na kimwe ku gihugu aba bameze nk'abakonvoyeri bivuze ngo bazokwibuka gutaha bisi yamaze kuzura batakirwa mu kibanza bona journaliste birababaje cyane gose kubona umuvyeyi yo kwibaruka umwana akamukuza akamwigisha wa mwana yagera mu bigero agatangura kuvuga nabi umuvyeyi wiwe agatangura kumwandagaza ni ukuvuga ntihagire iciza na kimwe yigira abona ko uyu muvyeyi akora abantu nk'aba rero ndabagereranya na bene aba batigera babona iciza ku bavyeyi babo bona journaliste Burundi bosinje kuburata ngo nuko ndaburimwo mugabo n'abari nyuma yabwo baraburata cyane mbere gusumba twebwe tuburimwo cyane gose kuko ngo nuwambaye ikirezi ntabona ko cera Burundi nukuri ni igihugu gitekanye cyane ni igihugu ndiko ndavuga mu myaka yahera bona journaliste nta bitangazamakuru byabaho byashobora kuba byovuga nk'akaruro nk'izi ntambara ziko zira muri Kongo ngo tuzivuga kwa kumahati umengo navyo bavuga bari kuba batumeshe mugabo ubu turafise ubwisanzure bwo kumenyesha ibiriko biraba ku rubuga rw'intambara abarundi kugira ntibakuke umutima bivuze ngo rero nimba dushobora kuba two kwiexprima tukerekana ibitariko biragenda neza muri Kongo tukerekana no mu Burundi bien sûr bitariko biragenda neza kuko duha tubivuga turavuga ibitagenda neza mu Burundi ariko ntabwo tumeze nk'ababandi tubona ibitagenda neza gusa ibitagenda neza turabivuga n'ibigenda neza turabivuga aba bantu rero ni kibakenye bakenye iki kintu cyo kubona iciza ku gihugu bobo babona ibibi gusa aha rero ubona journaliste hariho umugera bamaze kwandukiza abana b'igihugu cy'u Burundi iki ni kintu ngomba mvuga abantu benshi bataza gutahura byoroshe amugabo uku kuntu hariho abantu ataciza na kimwe babona ku gihugu byazanye umugera waje kwandukira abandi bana b'igihugu babona ibyiza gusa batagishobora kubona ibibi utigute bona journaliste wowe nimbe ndakwanka ngomba kukwanka n'ibyawe byose kabisa ntushobora kumbwira ngo hajya ahantu mvuye kuhanywa amata hari amata meza mugenda kwanka mbona ko ayo mata uri kurambwira ari mwishano ngiye uri kurampamagara kuja kunywa uburozi uku rero niko bano bantu bavuga ko igihugu cyacu atacize na kimwe kiharangwa ari igihugu abantu baguma bapfa kubi inzara yarembeje abantu baremye urundi rwaruka rutagishobora kubona yuko hari kosa na rimwe riri mu Burundi rubona gusa ibyiza nibo rero usanga baguma bahangana kanaka avuga nabi nyene icubahiro baje nabo bagaca baza kumubeshuza ahubwo bakerekana amabi yujya wundi kukaba nkako usanga ari nawe afise amabi menshi ibi rero je ndabona ko ari handicap ikomeye cyane kuri societe ni kibazo gikomeye cyane kuri societe kubona hariho abantu batabona ko igihugu hari iciza na kimwe kirangwamwo no kubona hariho abandi bantu batabona ko hari kibicorangwa mu gihugu cyane gose ibi rero bona journaliste nshimiye ko kino kiganiro tugikora ko tuza kukiganira ku mwanya muto kugira ngo dukeburane ni byiza ko tuza turakeburana kuko abantu bavuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi ariko kandi jewe na mutama wanje arakajambo yambwiye nkigendera ko
mutama wanje ambwiye ngo ikintu ca mbere corohera umwana w'umuntu ni ukwihenda. Kwihenda nico kintu ca mbere corohera umwana w'umuntu. Nshatse rero ubwa mbere gukebura bano bantu bafashe babikoze umwuga gutyoza igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ica mbere bona journaliste ngomba kwanza ndabaca intege kubera yuko mu bihugu biriko biravugwa yuko byifashe ubwa mbere bariko bashira imbere u Rwanda. Aba bariko bavuga nabo Burundi igitigira nyamwinshi bari mu gihugu c'u Rwanda, abandi bari mu za Amerika na Burayi, kandi mugabo bose bashira imbere u Rwanda ko ari igihugu giteye imbere cyane, bigaca bituma rero bakompara u Rwanda n'u Burundi, wanashaka bakerekana yuko Burundi butazopfa bunganye n'u Rwanda. Icambere no bamenyesha nuko uku kuntu bariko bashaka gukompara u Burundi n'u Rwanda bariko batuma abantu dukenera kumenya u Rwanda koko. Bakene ko bariko baturemamo ko abantu dukeneye kumenya u Rwanda gwifashe gute rumeze gute. Hari aka documentaire nariko ndaraba kare bona journaliste aho bariko berekana amakartie yo muri Kigali mu Cendajuru kabisa, mu Cendajuru quartier nuko ntashobora no kuzimenya amazina quartier mu byukuri uko wumva bavuga Kigali uyiravye nawe uvuga uti ahasi Kigali vraiment barababesheye ngira ngo bari mu cyaro. Tureke n'ivyo bona journaliste nabonye niyo iyo documentaire nyene bariko berekana ko mu Rwanda hariho abantu mugabo se muri Kigali aho hantu bavuze bakigwa imvunja amavunja mu ntara. Urumva ko bo bibaza ko baba bariko barakora bararata u Rwanda ko ari igihugu kimeze neza gusumba, mu gihe baca batuma abandi baza kurondera ububi bw'ico gihugu. Bose ntidukoze kino kiganiro ngo tuze gucyoza u Rwanda canke iki, nanshatse kubereka yuko ivyo bariko barakora atari byiza na gato vraiment. Nta nyambo itagira gahonze. Ariko hamwe n'ivyo rero bwana journaliste mu Burundi tumaze imisi twakira impunzi z'abakongomani. Ariko kandi hari ikintu kiriko kirambabaza cyane kitariko kiravugwa yuko turiko turakira n'impunzi z'abanyarwanda. Mu Burundi turiko turakira impunzi z'abanyarwanda kandi bahunga ku bwinshi, ni benshi pe. Nibaza ko vuba cyane bwana journaliste tuzorondera ibitoro tugende mu nkambi kabisa tubakoresha ama interview. Abantu nimbe baza ko twatuko turashikuza bavyiyumvire kandi banabyibonera ico gihe tuzokoresha kamera kugira ngo babibone. Aba bantu rero bwana journaliste bariko bahunga bava mu Rwanda bahunga ibintu bitandukanye. Hariho mu byukuri abariko barahunga goba bw'intambara, kuko ibitangazamakuru byinshi biriko birerekana yuko iyi ntambara u Rwanda rwatanguje muri Kongo ishobora guherera mu Rwanda. Abantu benshi rero bagize ubwoba bene gihugu batanguye guhunga, urabari Kigali uri nabari mu ntara. Ahantu ndabamenyesha yuko ndafise nanje n'umugenzi wanje umugenzi, kandi nibaza ko tuzotanga gukorana ibiganiro vuba cyane kuri no rubuga w'umunyarwanda yahunze. Usibye ko gusa we atari mu nkambi ari mu gisagara, donc mu réfugié urbain, mugabo n'impunzi hari ngahe Bujumbura yarahunze nawe nyene yahunze intambara. Bafise ubwo yuko umwanya n'umwanya mu Rwanda intambara bihinduka. Usibye kandi ni intambara ya Kongo babivuga ko ishobora guherera mu Rwanda, biravugwa yuko biriko biranurwanurwa yuko umwanya n'umwanya mu Rwanda hashobora kwaduka kudeta, hashobora kuba kudeta, kubera yuko abagenero ntabwo bariko barahuriza kuri kino kibazo cy'ukuntu abana b'u Rwanda bariko baraja kugwa mu mashamba ya Kongo. Iki ntibagihurizako nuko gusa nyene ugusumbya ibijumbo agutwara imbwa, ubundi iki ntaco bariko barahurizako. Rero amatwa nsumira biravugwa yuko niyo kudete maze kuratibeta ngabo bitari bike. Urumva rero ibi ni bimwe mu bintu biriko biratuma abene gihugu b'u Rwanda mu byukuri bariko barahungira mu Burundi, abandi mu Buganda no muri Tanzania. Iki ndazi ko biza kubagora kucemera mugabo nukuri
kudateye amazi. Ikindi kintu kiriko kiratuma rubona journaliste bano bantu bariko barahunga mu Rwanda harimo n'inzara. Bo kuvaho nuvuga kampanye yafunga mikanda itanguriye bo bavuga ko yatanguye kuri bo kera. Burya ngo ijya batangaje ijya President Kagame yatangaje nuvuga ko ari funga mikanda y'abamwegereye sino abenegihugu bato bato bobo kuva aho Burundi bwugara imipaka bo batanguye no bari bagitangura funga mikanda. Benshi rero bariko barahungira mu Burundi bahunga inzara, abandi bahunga kubw'umutekano muke bibaza kushobora kwaduka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bona journaliste wanashaka sinavyo narinje guhagararako. Aho ngomba guhagarara mbere wanashaka rusha tunarangiriza ni kuri bano bantu bariko bavuga Uburundi nabi bagaca batuma habaho abandi batabona agakosa na kamwe ku Burundi. Ndavuga rero bano batabona agakosa na kamwe ku Burundi nibo cette fois ngomba ko nabo ni adressako. Ni viza yuko bohindura imvugo bakaza barahamagara imbuga mu izina. No kuvuga nimba na karorero nimba bashatse kuvuga amabi yakozwe n'abarongozi b'u Rwanda ntibavuge ngo abanyarwanda n'abicanye, ntibavuge ngo abanyarwanda n'abagesera n'abantu babi. Ibi ndabivuze kubera iki? Ni kubera ko mu Burundi tuko turakira impunzi z'abanyarwanda. Rero igihe uwo munyarwanda yahungiye mu Burundi azokumva tuko tuvuga ko abanyarwanda ari abamenja ari abicanye ari abantu babi, tuzoba turiko turamukora mu nkokora mu nkovu, tuzoba turiko turamutoneka. Uwe yahunze abanyarwanda kandi n'umunyarwanda, natwe duciye tubashira mu kagurinira kamwe tubise abanyarwanda ni babi. Izi mvugo rero na journaliste nashaka ko mu byukuri twiga kuzihanako, tugerageze tuze turakoresha imvugo mbabarira amatwi kandi duhamagara imbwa mwizina. Uyu munsi kabisa nashimiye yuko onokebura abantu cyane cyane dukoresha imbuga urukana bumenyi. Nanje ndimo kuko ndazi ko berabishika ururimi rukanyera nkavuga ati abanyarwanda uko nuko bakoze ibi ntagambiriye kuvuga abanyarwanda. Kandi nce nongera ngire akagohe nkebura ngo bavuga gute akagohe kuvunira akagohe. Voilà, nce mvunira akagohe n'aba bantu babigize umwuga kuvuga Uburundi nabi cyane gose. Bona journaliste murantunga 2015 radio RPA yaratumye abarundi bahunga kabisa, abarundi barahunga. Kandi n'ubu RPA iracavuga mugabo ntigifise ubwaku nk'ubwo yari ifise kijyagiye canke n'abarundi bahinduye mayi. Oya nico ngomba ndakwereke RPA yagumye ari RPA kandi wanashaka ubu nuvuga ko ari naho irimo imitahe myinshi cyane gose. Irimo imitahe myinshi kukira ko no kumbuga ngurukana bumenyi mugabo ubu ibikorwa bya ntibikigira ubwaku ku barundi nkuko byari bimeze kijya gihe. Kubera iki nta nguvu bikigira? Impamvu imwe rudende nuko RPA yatumye havuka ayandi maradiyo avuga ukuri kw'ibiri ku rubuga. Avuga kabisa atangaza inkuru z'ukuri. Haroshatse kwerekana yuko n'aba barundi bagize umwuga kuvuga nabo Burundi baramaze bonyine kwiremera abarundi bavuga Uburundi neza cyane gose. Nibashake rero bageze ngaho bareke kwimara umwuka. Nta muntu acanka Uburundi ngo nuko yumvise banaka babuvuze nabi. Je ndibuka ko hariho ahantu twarahura inkuru, iyo inkuru tayironse kuri izo page zabo wahita ko ari kinyoma cyane gose. Mugabo uyu munsi kubera umwifato bagiye berekana twagiye no gusanga ahubwo inkuru baduha muri kahise zari z'ibinyoma kuko bararemye abandi batubwira ukuri tugashishoza tukaraba ibyo yavuze n'ibyundi yavuze tukaza gusanga ukuri kuri kwa kanaka. Rero nibareke kwimara umwuka kuko ndazi ko bitebuke
bazokenera gutaha muhiri wabo bazokumbura basekuru bayinasenge bavyara babo bande bakenere kuza kubaramutsa uko vyogenda kose. None bwana journaliste nkamwe boba bakomeje kwicafuza no kwitiranya n'igihugu muri izo nzira, ntubona yuko bazava bicirwa n'agahinda n'akabonge bagwa inyuma y'igihugu? Ni byiza yuko rero boza tukubaka igihugu cyacu, umwe wese nazane inguvu ziwe. Aha rero ndiko ndatumbereza buno butumwa ku barundi bamonogoreye kuvuga igihugu nabi, nibazane inguvu zabo, natwe tuzane iziwacu n'abakanaka, inguvu tuzishire hamwe hama twubake igihugu cyacu. Ubundi butumwa ngomba kurungika bwana journaliste nubwo abarundi bari mu makambi y'impunzi. Hariho abo duha tuvugana benshi mu by'ukuri bari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu Rwanda, bubahuka bakavuga yuko babayeho nabi, bafungurirwa nabi, batabitayeho. Nashaka ndabamenyesha yuko cyane cyane abari mu Rwanda, abarundi bahungiye mu Rwanda nibamenye yuko abanyarwanda bariko barahungira mu Burundi. Urumva, abarundi bahungiye mu Rwanda bamenye yuko abanyarwanda bariko barahungira mu Burundi. Aha bwana journaliste, ikintu gihuza na ca gisomwa c'umwana w'icangazi yavuye kwase vyuzuye, aragenda ashitse aho asangira n'ingurube, atangura kwibuka ati kwa papa imuhira kwa data hariho abakozi bariko barafungura neza, mugabo jewe ndiko nsangira n'ingurube. Uyu mwana w'icangazi yahisemo neza asubira kwase, atitaye ku bimaramare ari buhure navyo. Yarashitse kwase kandi se yaramwakiriye neza. Rero barundi bene wacu, sindabise ko muri abana b'ivyangazi mu mbabarire na karona ari ntanze, muri aya makambi y'impunzi ni muveyo. Uburundi hariho amahoro, kandi Uburundi burakeneye izo nguvu zanyu. Karahara mu ruganda ntibacura, izo nguvu mwatwaye mu mahanga ni muzizane, muzikoreshe mu kubaka igihugu cyacu. Murabe yuko aya majambo ariko aravuga ngo Burundi bumeze uko nakuriya asubira kuvugwa. Erega ibi bihaze kugira ngo Burundi bumere nkuko muvyifuje, mubwifuza, ni mwebwe mwari kubikora. Izo nguvu mwatwaye hiyo nizo zari gukora bino bihaze. Ibi ni badatahura bona journaliste, nibazizane rero bave mu makambi y'impunzi. Nta ntambara iri mu Burundi, nta n'inzara iri mu Burundi, tuyarima tukimbura. Nibaze rero twubaka igihugu cyacu, tureke kuguma twinyegeje mu makambi z'impunzi, kuko aha ico nabamenyesha nuko abenshi bahunze ngo bahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi ntabwo ari kinyegezwa, ibi birazwi. Benshi bahunze ngo bahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD, mugabo umungu gwaha yakimajije amaguru. Bashobora kugira amahirwe make no muri 2027 tugatora CNDD-FDD akaba ari itsinda. Bazucasubira marindi imyaka indwi mu gahinga. Ni biza ko rero nibatahe kuko abenshi barafite n'amatongo bataduza kwibuka gutaha nyuma y'imyaka 40, basanga amatongo yabo yagimwe abandi bace baje rero kandi mu masentare zatugira amahoro n'ibindi, mu gihe amatongo yatwawe kubera ko batari bahari. Je numva yuko uyu munsi kosangiza abantu ano majambo, nizere yuko batwumvise. Nce nsaba mbere abadukurikiranye aho tutageze baze kuhuzuza mu makomantere, kandi nabo n'ubutumwa bashobore kubusangiza abenshi bashoboka. Wana musisanguzi numva atavyinshi no renza kuko wabivuze, ariko reka ndangize ndagushimira cyane. Yego urakoze cyane bona journaliste, haracare mu gatondo, nizere ko mu masare imbere tuzakongera mu bindi biganiro. Reka mbere nce nike abantu n'abadukurikiranye ndabipfuriza kugira umunsi mwiza kabisa. Nko muvyumvise haracari kare, turaje kugira ngo tubahe ayandi makuru narijya ku mirongo y'urugamba, naho bitaba vyoroshe na bukebuke ahagiye hatandukanye. Karenda bashimire cyane mwe twabanye mu kino kiganiro, nizere yuko tuza kwirwana no mu bindi biganiro vyinshi biza kuja bitambuka kwa runo rubuga rwanyu. Bye bye.